izina ry'umukama wacu Yezu Kristo. Ijambo ry'Imana ribiduhimiriza turisanga mu bikorwa by'abatumwa kuva igice ca 15 kuva ku murongo wa 25 gushaka ku murongo wa 27. Abo bakunzi bacu Paulo na Baranaba, abo bantu bahevye amagara yabo bakigura izina ry'umukama wacu Yezu Kristo. Irindi jambo ry'Imana riduhimiriza kwihebera wese izina ry'umukama wacu Yezu turisanga mu bikorwa by'abatumwa igice ca 21 akarongo ka 13b. Rivuga riti, nahejeje kwitegura nibashaka baramboha canke banyicira i Yerusalemu kubera izina ry'umukama wacu Yezu Kristo. Hakabaho n'irindi jambo nyene riduhimiriza kwihebera wese izina ry'umukama wacu Yezu, tukaba turisanga mu Banyakolosi igice ca 13 umurongo tukaba turisanga mu Banyakolosi igice ca 3 umurongo wa 17. Iryo jambo rikaba rivuga riti, ibyo muvuga canke ibyo mukora byose mwame mubigira ku izina ry'umukama wacu Yezu Kristo, mukenguruka Imana Data kubwiwe nyene. Hakabaho n'uyundi murongo wo mu ikete rya mbere ryandikiwe Abanyakorinto igice ca 12 ku murongo wa 3b. Iryo jambo ry'Imana riduhimiriza kwihebera wese izina ry'umukama wacu Yezu, rikaba rivuga riti, nta n'umwe yoshobora kuvuga ati Yezu ni umukama atabivugishijwe na mutima mweranda. Igisabisho co kwihebera wese izina ry'umukama wacu Yezu Kristo. Yezu w'i Nazareti yapfuye akazuka, wewe mutegetsi n'umukiza rudende, wewe Mana mwana jewe naka nihetse no ku muvyeyi Bikira Mariya umugabekazi wa Karumeli, kandi ndabitegetswe na mutima mweranda, uyu munsi n'ibihe vyose nihebeye wese izina ryawe Yezu risumba ayandi yose. Yezu, nifuza kuryumva kenshi ntekanye kandi nuzuye akanyamuneza, nifuza kurimenyekanisha igihe cose kugira ngo mw'ijuru, kw'isi no mu kuzimu nibaheza kumva izina ryawe Yezu rishobora vyose, bose bakubita ibipfukamiro hasi baninahaze umukama Data, dawe wawe n'uwacu. Mukama Yezu, ndaguhaye umutima wanje kugira ngo uwuzuzemwo urukundo rw'izina ryawe Yezu ryuzuye ubweranda. Mukama Yezu, ndaguha ururimi rwanje n'iminwa yanje kugira ngo ubinogeresha izina ryawe Yezu ryuzuye ubweranda. Mukama Yezu, ndagutakambiye, mfasha hama ururimi rwanje rwame rumenyesha izina ryawe Yezu nka segaba n'umukiza rudende w'ubuzima bwanje n'isi yose. Ndagutakambiye Mukama Yezu, kubw'ubushobozi bwa mutima wawe mweranda, nyuzuzamo ubwitonzi, ubwenge n'ubumenyi mu bijanye n'izina ryawe Yezu. Mukama Yezu, nyuzuzamwo amajambo acyoroye kandi ahimbaye yo kumenyesha izina ryawe Yezu ibihe vyose. Fasha Mukama Yezu, hama uko ngenda ndushirizaho kuvuga izina ryawe Yezu, mutima mweranda agenda nyuzuzamwo urukundo ndagukunda kandi ndarukunda mugenzi wanje yacunguwe mu izina ryawe Yezu. Fasha Mukama Yezu, hama uko menyesha izina ryawe Yezu, mutima wa Data arushirizeho kunyuzuzako ingabirano n'ingabire, kugira mu kwicisha bugufi ndeke kukumenyesha vyonyene, ariko nkore n'ibikorwa vy'akaroruhore mu izina ryawe Yezu. Nirukana amashetani mu izina ryawe Yezu, nsabira abagwayi bakire mu izina ryawe Yezu, nongere mbere kubera
mbere kugera naho nzura n'abapfuye mu izina ryawe Yezu, nk'uko wabiraganiye abazokwemera kandi bakamenyesha izina ryawe Yezu. Mukama Yezu, nyigisha gutakambira izina ryawe Yezu, ndabikoranye urukundo rwinshi, nk'uko umuvyeyi wawe Bikira Mariya na Yozefu mweranda umunega wiwe w'intahemuka babigenza igihe mwabana imuhira. Mukama Yezu, ndaguhaye ubuzima bwanje bwose, kugira ngo izina ryawe Yezu rininahazwe igihe cose mu kanwa kanje, nk'uko umutumwa Pawulo mweranda yabitwigishije, n'umweranda Papa Pawulo wa gatandatu abiduhako akarorero. Mukama Yezu, ndaguhaye ubushishozi bwanje. Mukama Yezu, ndaguhaye ubushobozi bwanje bwose n'amagara make yanje yose, kugira ngo byose bikoreshwe mu kumenyesha ku isi yose izina ryawe Yezu ryonyene ridukiza. Mukama Yezu, ndabikuye ku muzirikanyi. Mukama Yezu, ndabikuye ku muzirikanyi, nihebeye wese izina ryawe Yezu ryuzuye ubwiza n'ubwitonzi, kugira ngo unkize kuvuga amajambo atagira mvura no kwirata n'ingeso mbi zose, izonzi n'izo ntazi. Mukama Yezu, nihebeye izina ryawe Yezu, kugira ngo undinde imitego yose n'ingabo zose vy'umwansi Shitani. Mukama Yezu, nihebeye izina ryawe Yezu, kugira ngo unkize indwara zanje, unkize ibikomere vy'umutima wanje n'ukubabara kwanje vyose, kugira ndakumenyekanishe inkomezi n'ububangutsi kugera ku muhero w'isi. Mukama Yezu, nihebeye izina ryawe Yezu, kugira ngo kubwa mutima mweranda umpindure urugingo ruzima rw'umubiri wawe ari wo ekleziya. Mukama Yezu, nihebeye izina ryawe Yezu, kugira ngo menye gusenga vy'ukuri mu izina ryawe Yezu, kandi menye guhanura mu izina kugira ngo menye gusenga vy'ukuri mu izina ryawe Yezu, kandi menye guhanura mu izina ryawe Yezu, atabwoba atasoni, gutyo nshobore kugutera iteka ndakuninahaza hamwe n'abamarayika beranda n'abazize izina ryawe ryeranda, kugira nshobore gukunda no gukengurukira Data na mutima mweranda n'umutima wanje wose n'amagara yanje yose n'ubwitonzi bwanje bwose. Mukama Yezu, nihebeye wese izina ryawe Yezu, nicishije bugufi kandi nuzuye akanyamuneza, menye kukuronka kenshi muri Ukaristiya no guhwanira nawe Yezu mu yandi masakramento atangwa mu izina ryawe Yezu muri Ekleziya Katolika. Mukama Yezu, nihebeye wese izina ryawe Yezu, kugira ngo igihe cose ndagutakambiye canke ndakumenyesheje ku isi, izina ryanje rironka umuhezagiro wo kwandikwa mu gitabo c'ubugingo, gutyo ninaheza urugendo rwanje ngaha ku isi, nzobeho mu munezero udahera muri wewe Yezu, nzobeho mu munezero udahera muri wewe Yezu. Ninahaza izina ryawe Yezu iteka ryose, hamwe n'umuvyeyi wawe Bikira Mariya umwamikazi wa Karumeli na Yozefu mweranda n'abatumwa beranda n'abandi bose bo mu bihe byose bakunze umutima wawe wose izina ryawe Yezu. Mukama Yezu, muri uku kwihebera jewe wese ndaguhaye uburenganzira bwose ngo wandike izina ryawe Yezu mu ruhanga rwanje no mu mutima wanje. Mukama Yezu, muri uku kwihebera jewe wese ndaguhaye uburenganzira bukwiriye bwo gukora no kuvuga mu izina ryanje, kuko nanje nshaka kuvuga no gukora byose mu izina ryawe Yezu.
mukama yezu guhera ubu n'iteka ryose ndashaka ko wewe uba yezu wa naka nk'uko nanjye nshaka kuba ubu n'iteka ryose kuba naka wa yezu nihaninahazwe izina ryawe yezu. Nico gituma imana imushira hejuru ya byose ikamugabira rya zina nyaryo rirengeye amazina yose, kugira ngo ku izina rya yezu bose bakubita ibipfukamiro hasi, abari mu ijuru, abari ku isi n'abari mu kuzimu, kandi ngo ururimi rwose rwature yuko yezu kristo ari umukama mu buninahazwa ry'imana se. Ayo majambo tukaba tuyasanga mu banyafilipi igice ca 2 kuva ku murongo w'9 gushika ku murongo wa 11. Iki gisabisho canditswe mu kiespanyol kandi gitangazwa ubwa mbere ku genekerezo rya 13 Nzeri 2019. Gihinduwe mu Kirundi na Theogene Nteziryayo na Jeannette Kangoro ku igenekerezo rya 14 Ndamukiza 2020. Padre JEREMIE HABYARIMANA. Hallelujah.